ngoma mbwira umugeni w'abandi yitegure, kw'inzabibu zireze zirarungurije, imirima zirarungurije. Haraciye ibihe bizotuma umugeni ataha mu gihugu cyacu. Haraciye ibihe, yemwe abafise amaso nimurabe, abafise amaso murabe, Mana idufashe. Haraciye ibihe, hagira haca ibihe mutari bwabone, ivyo mutari bwabone mugiye kubibona. Harabera abahizi bagira barenga, harimo n'abatari abahizi bagiye gupfa. Mana idufashe. Ngoma ndabitangaze, isi nivyumve n'ikirere kivyumve, yemwe abatuye kw'isi mwe nimwiyeze, ababa mw'isi nimwiyeze. Haraje ibihe mugiye kubona n'abakuru barongoye igihugu cyacu bamwe bagira barengane. Ndabivuze mpagaze ku mugongo, mugonze muvyandike, ejo muzonsura. Ndiko ndavugira uwantumye, yantumye kuvuga ibi. Mana idufashe. N'abakuru namwe ihane, kuko n'abakuru bagira bapfe. Mugiye kubabona aho mwabaziga mubabure. Mana idufashe. Mana iraciye mu gihugu, Mana igiritse mu gihugu. Urake bw'Imana bugira buhase, nimwihane, abanyumva mwihane, imirimo ireze kandi igeze kwimbura. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kuducura. Arakoze, 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 arakoze cyane. Yesu nashimye. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Yemwe tugiye iwacu, abashitseyo ni benshi. Aha kujayo kwiwanje na wewe n'ubuntu tuzoba tugiriye. Ni wewe uhitamo, kuko abashitseyo naho bobabo ni benshi. Mugabo kuba Yesu nawe yaremeye kuzogendayo n'ubuntu, bisaba rero gutegura, ugateramira ubugingo bwawe, bisigaye ukazojayo. Imana idufashe. Dusome igice cya 4. Muranyihanganira ijwi mu rugendo rimeze, arigiye guma ngorora zicewe, uzi kuvyihanganira. Ariko Imana nishimwe. Iyi minsi Yesu yangize uko, sigaramuga ivyo ntazi, numva nguma mvuga uko, ariko Imana nishimwe. Yesu yarampaye igikorwa cyo gutegurira umugeni. Yesu arambwira ngo tegurira umugeni, tegurira akayira, canke muherekeze. Imana nishimwe. Dusome rero igice cya 4 murongo wa 35. Tumabwiza uko bwanditswe na Yohana 4 murongo wa 35. Vuga ngo mbega mwebwe ntimuvuga ngo hasigaye amezi 4 iyimbura rikagera. Ehe, ndababwire, nimwunamura amaso mukore iki? Nimwunamura amaso yanyu mugire gute? Murabe imirimo ikiza gute kandi ikiza gute. Mana ishimwe. Ndasubiramwo, mbega mwebwe ntimuvuga ngo hasigaye amezi 4 iyimbura rikagera. Ehe, ndababwire, nimwunamura amaso yanyu murabe imirimo ireze, igeze gute? Igeze kwimbura. Imana nishimwe.
n'aya amajambo mfise yuko imirima yeze kandi igize gute, igeze kwimbura. Imana irakoze cyane, imirima ireze kandi igeze kwimbura. Yesu niyo majambo yampaye yantumye, nta birebire n'abantu bo kumugombwa. N'iri jambo cyari ikiganiro cya Yesu n'umusamariyakazi, bari bahuriye kw'iriba, baravuganye byinshi. Hanyuma rero Yesu avuga aya majambo, arababwira ati ntimuvuga ngo hasigaye amezi n'imbura rikagira. Arababwira ngo ehe nimurabe, ehe nimunamura amaso murabe, namwe banyamugomba, ehe namura amaso murabe. Imirima, Yesu ni mwiza, imirima ireze. Haleluya. Imirima igeze gute, ireze kandi igeze kugira gute, kwimbura. Hari abantu Yesu yiyanikiriye agira aze kwanura. Imana ni nziza. Hari n'abandi beze atarize kwanikira, azoza gutora. Yemwe ehe nimurabe, bagabo nimurabe, bakozi nimurabe, imirima ireze igeze kugira gute, gushwabura. Imana nishi. Ngiye kubona ibyo mutari bwabone, ngiye kumva ibyo mutari bwumve, kuko Yesu yashimye abageni na cyane cyane mu gihugu cyacu. Namba hari abazova benshi, agiye kuva benshi cyane namba muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Imana idufashe. Nicyo gituma mfite itangazo, yemwe abanyumva bari kwirigara hariya, namura amaso yanyu murabe uko imirima ireze igeze kwimbura. Ababaregwa nimureke, abanywa itabi nimureke. Amen. Abasambanyi igezaho, uko imirima ireze igeze kwimbura. Mwami Yesu araje gutora umugeni. Abanyeshure twari kumwe kuva kuwa gatatu, ku mugoroba Yesu yambwiye ngo bandikishe kuko harimo abagiye kuzodutanga. Menga baratari bato, ariko hari abo Yesu yashimye. Byaje ku mugoroba wo kuwa kabiri turi mu gakwezi, umva Yesu arambwiye ko hariho amashusho naho umenga ni abana beze bagiye gusoroma ijuru, bagiye kurishwabura. Imana ishimwe. None rero namwe abakuze, abagiriwe ubuntu tugatura imbere y'Imana, nimwiyeze umuntu wese yerezwe kureka, kuko ivyimburwa bireze, iyimbura rirashitse. Mugiye kubona ipfa ry'abantu mutari bwakabone kuva mubayeho kw'isi. Imana idufashe. Umva, mugiye kubona abantu b'abahizi, b'abagororotsi, b'abakozi b'Imana, ijuru ribakuye, uko umwanya wabo uri kurarengana. Hasigaye akandi kanya kari imbere k'abandi. Imana idufashe. N'akabandi utarimwo uzoba warenganye. Imana idutabara. Ariko haragera rero imbere kandi gatoya, hariyo ibihe bizotwara akavubu, bizotwara abatari bake mu bisagara byose bigize Uburundi. Reka ntangarize ibisagara, numva no kwatira ikirere, agenda ndabivuga nja hejuru y'imihana n'ibisagara.
igihe kiri imbere gitoya. Mana idufashe. Hari abantu mu bisagara bagira batahe, kuko abashwabuzi bamaze kururuka, abagomba bimurire mwene indimo bamaze kururuka, kandi bafite ibikoresho bikarishye. Mana idufashe. Abagomba bimbura uwo murima bamaze kururuka, kuko imirimo ireze kandi igeze kwimbura. Mana nishimye. N'aya majambo Yesu yashimye ko tuvugana. Mana idutabara. Akavuvu kataragera ngo hagende abatari bake, ariko haragenda umwe mugihe kubona n'abandi abo Yesu yanikiye, kuko intahe zabo zitari bwuzure, kuko ibyabo bitari bwakwira. Intahe zabo ziriko ziruzura. Abo yanikiye araje kwanura. Abo maze imyaka muryamye ku gisagure mpore, wabatishije muri iyo nzira. Imbere y'ubwo bugaragu hariyo igihugu cyiza cyane. Haleluya. Imana irakoze. N'aya majambo numva nobivuga no mugakwenda bakabyumva, uko imirimo ireze kandi igeze kwimbugwa. Isi igomba kwimbugwa, ariko itarimbugwa. Mana idufashe. Itarimbugwa. Haraciye ibihe bizotuma umugeni ataha mu gihugu cyacu. Haraciye ibihe yemwe abafise amaso nimurabe, abafise amaso murabe. Mana idufashe. Haraciye ibihe, hagira haca ibihe mutari bwabone. Mana ni nziza. Reka ndabivuge mw'ijuru rivyumve ko nabivuze, no mw'isi bavyumve ko nabivuze. Naho bamwe bibarya nzopfa hageze. Mana nishimwe. Ndicaranye ubutumire iwacu, baramaze kumpa ubutumire. Amen. Ntabwo barero ndiko ndabwira umugeni w'abandi. Abaririmbyi baturirimbiye ngo uzobora umugeni wande. Ngoma mbwira umugeni w'abandi yitegure, ko inzabibu zireze zirarungurije, imirimo ireze zirarungurije. Ngoma mvuge mpagaze ngaha, ngoma mvuge ngaha ku mugomba. Ejo muzonsura canke nzobasura. Mana idufashe. Ivyo mutari bwabone mugiye kubibona. Harabera abahizi bagira barenga, harimo n'abatari abahizi bagiye gupfa. Mana idufashe. Ngoma ndabitangaze, isi nibyumve, n'ikirere kibyumve. Yemwe abatuye ku isi mwe nimwiyeze, ababa mw'isi nimwiyeze. Haraje ibihe mugiye kubona n'abakuru barongoye igihugu cyacu bamwe bagira barengana. Ndabivuze mpagaze ku mugomba. Mugombye muvyandike, ejo muzonsura. Ndiko ndavugira uwantumye, yantumye kuvuga ibi. Mana idufashe. N'abakuru namwihane, kuko n'abakuru bagira bapfe. Mugiye kubabona aho mwabaziga mubabure. Mana idufashe. Mana iraciye mu gihugu, Mana igiritse mu gihugu. Uburake bw'Imana bugira buhase. Nimwihane, abanyumva mwihane, uko imirimo ireze kandi igeze kwimbura. Amen. Amen.
Mirimireze. Haleluya. Kagaterere kahari kagira gakurikirwe n'ibihe. Ibihe biteye ubwoba, ibihe bigoye no kumva mu matwi. Abari hanze injira, abari mu busambanyi nimwinjire, abafise imitima mibi injira. Bari dufashe, yemwe ababoregwa, yemwe abatwaye abagore b'abandi mw'abagabo, subiza abagore b'abandi. Mani dufashe, namwe mw'abagore mwatwaye abagabo b'abandi, subiza abagabo b'abandi. Kuko uburake bw'Imana bugira bute mu gihugu. Mani dufashe, bizosangwa hanze bizopfa. Agatikizo. Mani dufashe, reka ndabitangaza n'ikuzimu babyumve. Mani ishimwe. Muntu wese ategura umutima, kuko haje ibihe. Mani dutabara, haje ibihe. Abari hanze mwinjire. Mani dufashe, kuko imyaka irabaye mibi, ibihe birabaye bibi. Ngwaho imvura igira isireko, hirya no hino imvura irakuvye. Mani dutabara, hagira hasegenyuka urubura. Yemwe bari hanze injira, kuko hagira hasegenyuka urubura rw'amabuye manini. Ibibuye birabagiza mu muriro. Ngwaho injira. Haleluya. Mwinjire, mwihishe, kuko ibihe biraje. Yes. Mani shimwe. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo dusome. Babe dutera tuja kurangiza, kugira ngo abantu b'abandi binjire. Numvamo kwinjira. Mani shimwe. Uko imirimo ireze igomba kwimbugwa, kandi abimbuzi bamaze gushika mu murima. Abimbuzi bafite ibikoresho bikwiye, agomba gutangura kwimbura. Bakunzi, ndabivuze, mwiyeze. Uri hanze yinjire. Njira mu gakiza, njira mu Mana ugumeyo, ko haje ibihe. Haleluya. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 3. Amen. 3 murongo wa 12 havuga ngo urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe, kandi azokubura imbuga yiwe neza. Yimbura ingano ziwe mu kigega, maze umuguruka awuturirire hehe? Umuriro utazima. Mani dufashe, urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe. Mani shimwe. Amaze gukubura imbuga yiwe neza, aramaze guheza gukubura imbuga yiwe neza. Imbuga yiwe isa neza, aramaze kwitegura, aramaze guheza gukubura. Agomba yimburira ingano ziwe mu kigega. Amen. Yarateguye. Haleluya. Mana nishimwe. Ndumva uguhinda, ndumva akamo k'umunsi uhambaye. Uko guhinda, ngira ngo ni ya ntambwe yo ku munago wo ku gishitsi
cyo kwa Dawidi. Ngira ngo niyizeye mwe, ngira ngo niyizeye mwe, uko guhinda ngira ngo nuko abaje bayiherekeje, uko guhinda ngira ngo nuko abaje bayiherekeje. Ngwaho yemwe, ego niyize ngwaho banyabyaha, hunga itarashika, ungira mu gihoro muhagarareyo, mwihise y'uburake bw'Imana, mu rubavu rwa Yesu nyaruka wiseyo, mu rubavu rwa Yesu nyaruka wiseyo. Mana nishimwe. N'amajambo bakunzi yamaze gukubura imbuga yiwe neza, kandi agira yimburira ingano ziwe mu kigega ciwe, byose yahejeje kwitegura, abimbuzi bari tayari. Mana nishimwe. Turangize dusomye igitabo cya Yoweli. Numva ngomba kuguha kaze kugira ngo winjire, numva ngomba kuguha kaze kugira ngo winjire, kuko mugiye kumva impfu zagiturumbuka. Arantunga no mu bakuru impfu zagiturumbuka, abakuru hariya mu bisagara ihane, yemwe muriko muracumuza abantu b'abandi ihane, ahandi ngwaho zagiturumbuka, impfu zagiturumbuka zigiye kubaho mbere yuko abashwabuzi bashirako. Ugiye kubona ibyagiturumbuka. Mana idufashe. Yoweli 3 dusoma umurongo w'13, naho nyene ntituwumara wose. Ndangiza ko by'Imana yampaye uzuba biheze. Umurongo wa 13 bavuga ngo nimusohore imihoro, kuko iyimbura rigize gute? Rigeze. Abwira abakozi ngo sohora imihoro, kuko iyimbura rigeze, kugira ngo mutangure kwimbura, kuko inzabibu zireze zirarungurije. Mana nishimwe. N'aya majambo reka abantu b'abandi binjire. Mana nishimwe. N'iri tangazo yemwe abanyumva mwinjire, kuko ibihe birahindutse. Mana idufashe. Mufise icyo mubaza murashaka kutwakura ku nimero 64 ubusa 90 amajana 365. Ku bari hanze y'igihugu mushobora gutanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257. Mwami Yesu abahezagire. Ino nimero ikora kuri WhatsApp ndetse no ku nimero isanzwe ku bari hano mu gihugu cyacu. Yesu nabahezagire.